Tubaramutse twongere tubashimire bakunzi ba Ivyacu TV namwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri TV yacu ariyo yanyu. Tugiye guca hirya no hino ku makuru avugwa mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine igeze ku munsi wa 424. Hari amwe mu makuru twaguteguriye, harimwo yuko umuji wa Bakhmut ubandanya kugwa mu maboko ya Wagner, inyuma yuko uyu mutwe wa Wagner umenyesheje ko wamaze gufata ibice bishika bitatu biri mu burengero vyahora bifiswe n'abasirikare ba Ukraine. Uburusiya ngo ntibuzohimbaza namba umunsi uhambaye cyane w'intsinzi w'igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatanu nkuko vyahora. Imvo ni yahe? Ni murana mukuru hatahuwe tactique igiye gukoreshwa ndetse n'ibitero vya Ukraine bigiye kugabwa vuba cyane mu manuko bwa Ukraine biciye i Kherson. Ese bihagaze gute? Byose ni muri aya makuru. Ambasaderi w'Ubushinwa mu Bufaransa Rushay amajambo yavuze yababaje bikomeye igihugu cy'Ubufaransa, igihugu cya Ukraine ndetse n'ibihugu bigize umuryango wa BART. Ese amajambo nayahe? Byagenze gute kugira ngo akomeretse ndetse akubite ahababaza bino bihugu? Ikaze makuru twaguteguriye. Utaragira subscribe nakanya keza ko kubikora, uje munsi ya video ukabona ahantu handitse subscribe ukabikora cyangwa se s'abone hanyuma ukibandaniriza. Umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu amenyesha ko igisirikare kiriko gikora buri kimwe cyose ndetse kiri mu nzira yo kwigarurira igisagara cyose ca Bakhmut, aho yagize ati igisirikare cyacu kiriko cirukana inite za Ukraine kure cyane, ndetse nabo basanzwe bafasha igisirikare cy'Uburusiya kiriko kirafata metero nke ku munsi, ndetse uyu muji ugiye kugwa mu biganza vyacu. Kuyu wa gatandatu Sergei Shoigu yashimangiye ko igisirikare cy'Uburusiya na Wagner cyafashe district zitatu ziri mu burengero bw'uyu muji hirya y'uruzi rwa Bakhmut, aho ubu urugamba rukomeye cyane muri kino gisagara. Mu gihe ukwezi kwa gatanu kwegereje, tukiri mu gihugu cy'Uburusiya, igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka igihugu cy'Uburusiya gihimbaza umunsi w'intsinzi, ndetse ubutegetsi bw'Uburusiya ngo ntibuzohimbaza rero umunsi udasanzwe, umunsi uhambaye cyane w'igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatanu nk'uko Kremlin ibitangaza. N'umunsi bibuka igihe igisirikare cy'Uburusiya canesha ingabo za Adolf Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibi birori ni imwe mu birori biba byubashwe cyane rwose ku rwego rw'igihugu mu gihugu cy'Uburusiya nk'uko ntibabwiye. Akaba ari umunsi hibukwa igihe igihugu cy'Uburusiya canesha intambara za Hitler, ubwo Hitler yari yatanguje urugamba yiswe Operation Barbarossa, aho yateye igihugu cy'Uburusiya. Tukivuga igihugu cy'Uburusiya nuko iki gihugu kuri wa gatandatu cirukanye abadiplomate bashika 200 b'Abadagi, nyuma y'uko igihugu cy'Ubudagi naco cari cirukanye abarusiya muri iki gihugu b'abadiplomate nyene kibagiriza kuneka igihugu cy'Ubudagi. Maria Zakharova asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire yemeje ko iki gihugu cafashe iyi ngingo nko gusubiriza mu nkoko no gusubiza mu ndomane ingingo igihugu cy'Ubudagi cyari carafashe, nk'uko bimenyeshwa n'ikigo kivuga kubijanye n'intambara cy'Abanyamerika Institute of Study of War. Ngo igisirikare cya Ukraine cyatanguye gushira ibirindiro bikomakomeye vya gisirikare mu buseruko bwa Ukraine, na cyane cyane mu gice cy'ubuseruko bw'uruzi rwa Dnipro ni muri Kherson, mu nzira yo gutera ibitero simusiga mu manuko bw'iyi ntara bizotuma bwisubiza igice cy'umanuko ndetse na Crimea. Nkuko vyandikwa n'iki kigo cya gisirikare, ngo iyi operation izotuma igisirikare cy'Uburusiya cisambura, nyuma bikazokorohera igisirikare cya Ukraine gufata ibice vya Kherson ndetse n'ibindi bice byose bitandukanye mwaka gace. Aka gace ka Kherson kasanzwe kagabuwemwo ibice bibiri,
hariho igice kimwe gisanzwe gifiswe n'igihugu c'Uburusiya n'ikindi gice gisanzwe gifiswe n'igihugu ca Ukraine, aho bino bice bigaburwa n'uruzi rwa Dnipro. Ibino bitero ni ibitero vyo kwisubiriza ibice vyafashwe, bikaba vyateguwe na Kiev, bikaba vyiswe operation za Printemps canke Spring. The Think Tank gisanzwe ari ikinyamakuru candika ku bijanye n'amayeri ndetse n'intambara, cavuze ko ari ubwa mbere hifashishijwe ibigendajuru habashijwe kubonwa ibirindiro vya gisirikare vya Ukraine, ndetse hanabonwa n'urujwa n'uruza rw'ibigwanisho biza kuri bino birindiro, aho kino gisirikare ca Ukraine kigenda ciyubaka mu kuzana ibigwanisho vya rutura mu gace ka Dachi na Orkshi. Natalia Humenyuk avugira igihugu ca Ukraine abicishije kuri Channel 24 TV, akaba asanzwe ari umuvugizi w'ubutegetsi bwa Ukraine, yakebuye abatanze aya makuru avuga ati hari amayeri ya gisirikare abatari vyiza kuyashira ahabona mu gihe bitabaye ngombwa canke ngo bimenyeshwe. Lu Shai asanzwe ari ambassadeur wa Ukraine mu Bufaransa yashikirije amajambo atandukanye, aho yasa n'ayateye umutima uhagaze ndetse asa n'uwateye inkota mu cico ku bihugu bitandukanye harimo ibihugu vya Bart, Ukraine ndetse n'Ubufaransa. Agira mu kiganiro ca série kuri televiziyo k'uyu wa gatanu, Ru yamenyesheje ko ibihugu vyari bigize abasoviete byari bigize ubumwe bw'abasoviete bidafise stati yo ku rwego rw'isi yemeza neza na neza ko ari ibihugu. Abazwa niba ifatwa rya Crimea n'Uburusiya mu mwaka wa 2014 ryo barikurikije amategeko, yishuye ko atari Crimea gusa ndetse ko n'ibihugu vyari bigize ubumwe bw'abasoviete bidafise stati yizewe nk'ibihugu ku rwego rw'isi, kuko atavyemezo vyemeza ko koko ari ibihugu. Kuri Crimea hoho yemeza ko hari kahise kw'iyi nkuru, na cane cane ku kwiyubaka kwa Crimea, kuko Crimea yahoze ari agace k'Uburusiya, ahubwo akaba ari Khrushchev yayitanze ayiha igihugu ca Ukraine mu gihe bino bihugu vyose vyari bisanzwe biri mu bumwe bw'abasovieti. Ibi vyose rero bikaba vyababaje bikomeye ibihugu bisanzwe biri muri Baltic, akaba ari Estonia, Latvia na Lithuania, ko aya majambo yashikirije ndetse vyemeza ko ibihugu bisanzwe vyigenga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe, kandi ko vyahoze vyigenga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi n'umunani, ahubwo bikaba vyaje kwiyomeka ku Burusiya mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine. Ku yandi makuru atandukanye agenda kuvuga ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, nuko kuyu wa gatandatu misile zitanu z'Uburusiya zatewe hirya no hino muri Ukraine, na cane cane muri Kharkiv, aho ibice bitandukanye n'ibigwati vyasambuwe na zino misile zishika zitanu. Naho Perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yongeye kwemanga inyuma y'amajambo yavugiye mu gihugu c'Ubushinwa yuko ataruhande na rumwe azofasha ndetse azokwemanga gufasha no kwemerera mu ntambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine canke gushigikira uruhande na rumwe hagati y'Uburusiya na Ukraine, ahubwo hamagarira bino bihugu kwishira hamwe bikaja ku meza y'ibiganiro bakayaga uko boheza ibibazo basanzwe bafitaniye. Ibi akaba yavugiye ubwo yari yagendeye igihugu ca Portugal ari i Lisbon, aho yabonanye n'umukuru w'igihugu ca Portugal Marcelo Rebelo de Sousa kuyu wa gatandatu. Naho Dmitry Medvedev asanzwe ajejwe ibibazo vy'umutekano mu gihugu c'Uburusiya yemeza ko ibihugu vya
bigize umuryango wa G7 n'ibitaramuka birekuriye Uburusiya nk'uko vyabitangaje muri G7 i Kyoto mu Buyapani ko igihugu cy'Uburusiya kizobandanya gishora ibinyantete ndetse n'ibindi bitandukanye hanze, naco kizofata ingingo yo kugarira igihugu ca Ukraine ngo nikibandanye gushora ibinyantete ndetse n'ibindi vyankenerwa biciye muri Black Sea canke muri Mer Noire. Reka tubashimire ko mubanye natwe mu biganiro kuri Ivyacu TV. Tubasaba mugire subscribe nimba mutarabikora kugira amakuru atandukanye nsoze murayirongera ku gihe, mugire like, share ndetse na comment kugira ngo